fata huyo abeti mfate. Okay. Reka tuwafanye tugumuko yetu gereka tuwafanye. Ngere kuva wivanga makapozi hapa. Unajua sasa ni waoneshe tumshangaze. Tuongee kidogo. Jua ikate. Muangalie. Afanya owe. Yabi fotore. Muangalie huyo jamaa, muangalie mzobe. Muzome. Yo, fanya owe. Ari single. Single man. Okay, fanya sengine. Afanya owe. Anatuchokesha bana. Kama sio kuta masandali matwe twakimuhinga tukumugore bakwiyanye ariko nakara aragira guys twende umunezero mwinshi ni guhaga Imana ibahezagire cyane mutama wacu Imana ikomeze kumuhezagira hasi no hejuru hamwe n'umuryango we hano onya no gushika kumushatsi pana kumushatsi nengobo kumushatsi mu kirundi ni kumushatsi uheza gushika kumushatsi uheza gushika kumushatsi nukumera gute upite hapa ni karibu ne abantu kuduga paka oya kubara kugira umushatsi ucusa gute ejo yes merci beaucoup abakunzi ba G-Fast Media muzogira subscribe tubahe content nyinshi zitandukanye n'umuntu anyuma ya kamera bagire content ziri nyuma kari nyinshi cyane gusa ama surprise ni menshi kwa Benduwayo kuri G5 ni kuri kuri African TV muragoye muzoryoherwa yap kono raske amaberewe yego babwire biraba kwema none fikiyo panalo wase kuyambaye impande ya abe ya panalo yambaye abera liseme yose bari kwe mutawira neza ipana ikirizo nyine gakofra nikiyaro ubo fiko kubira musiga muhira nawe re garancha banzo ndamuzana rimwe rimwe nawe n'umunsi nimwe ndamuona uvuze naramukwereka iyo panalo shire muri kamera tubwire ipanaro abere fizikyo yakipana ukuntu rungano mengo ari amavoka ugwambara wambara uri wagwa kugira ugende uratora ibivo kushirayo aho uciyeboke kijumpu ushirayo ariko muri town nive yakame hora ubu busirimu ikiba cyitwa wagwa oya ndaba ko atavuka ririyo ntabwo tubona si ibivo none yo panalo fiko fuma ukura yo sentiye ina sente bayambara hasene bambara umusenyeri urambaye sentire fiko mugabo ipantaro ya nta sente bayambara ni yinyi ariko ipantaro urabona ni OG irafite amateka uriko uravyumva urabona mwene yitwa kandi iyi pantaro ugiye gusako mpuzamakungu igurwa $300 amajana 3 oya amajana 3 turasaba $3 isoko mpuzamakungu nijya mpuzamakungu nijya kuri internet neshe misi namaze yose udaharirimba warasinze yabivugisha ukuri ingo kino kibazo imisi yose inamaze ntahari yarameze gute yarasinzira ega ikibazo bunyiri warumerewe nashonga nkwandikiye message ukanga kunyishura nshara nindaza ko wasense naca njyama wamaze kuryama ndaryama wanje kuryama nabirabira kuri message nkwandikiye message nkabona atanyishuye yabandanyije atanyishuye bacibaza ko banza ko yaryamye ahita ndyama mugo ntibaza ko ahita ngira ngwe oya none ubu nawe umaze kumbona wiyumva gute mubonye se ntubizi amabizu menshi ati aramutse guteshera wiriwe gute yo apipo umutima se mu kibanza none ndashaka kubaza akabazo k'amasi
uyumva gute amaze ninyegeze uyumva gute ufise umugabo ubwogari mugira ubwo sawa bye mugira ubwo sawa bye phone suyamo ikibazo cyiza agitobo kubaza uyumva gute ubonye ufise umugabo w'ubwogari nk'uko umusitari nako nenda yambara akabegwa ari ukibagiwe kabisa niyumva neza kandi ukumbaza ngo none ngo ntushaka kugira ubwoba bugira abantu batizeranye bazi kunyizera nanjye nkakwizera ibyo byonyine biba bikwiye okay ni byiza murumva ko umugore abanyizeye turizeranye ndagenda mwizeye iyo ndi mu kazi mba ni areze nawe ari muhira bari areze twebwe ntitwinubana twe ntawe uteka uwundi tuzi icyo twiyemeje turakuze abandi rero amajambo bamurimwo. Ikindi kibazo nagenda asoma amakomantere ati igisagara ca Kigali abendo wayo akizi gute? Hari abantu bakurikiranye urugendo i Kigali batangaje ukuntu zi Kigali donc igisagara ca Kigali eske ukizi gute? Bo nta birebire naba nabivuze ndahazi kubera nahabaye narabaye imyaka myinshi byo benshi barabizi amajewe ibindi nuko ngerageza gufata ikintu cyose ndimo numva no kimetiriza ngahe Bujumbura ndahazi cyane kandi yaroreshe ndaharusha kuko sinkunda kuba ahantu ntahazi niyo mpamvu rero nzi Kigali sikubera ndi umunyarwanda ya ndi mu Burundi byo barabizi mugabo ndahazi kuko narigeze kuhaba. Uyumva gute ufise umugabo w'umusitare amateka yakoze warayabonye amwe yaraciye muri media African TV G5 Media amwe baranayabonye ku marezo social atandukanye. Uyumva gute bijya bintu byakiriye gute nka wewe canke ivyo yari karabona ku ivyo yakarabona ku marezo social biko biraba wavyakiriye gute? Wowe uri murambaza. Yes. Mbere na mbere kwanza nabanje kuryoherwa kuko ubonye umuntu muri kumwe ari mu gikorwa kikemerwa n'abantu bakemera uvuga ati haleluya. Yes. Rero ibyo bintu ndabyishimira cyane narabyishimiye kandi nakuma ndabikurikirana uko byagenze nararyohewe cyane kabisa je nanezerewe cyane n'igikorwa yaragiyemo abandi nabo batabibona uko ndabibona ni byabo kumenya. Yes. Mu felicity. Wow, surprise. Merci. Mukomeze none umaze kubona bamagaye hari imbere ati yaje mu Burundi bakanshobora kurya nyine wewe nkawe kuko abantu benshi twahuye baravuga ati wamengusi wewe umengo n'undi muntu kabisa bahamagaye we kumva ari wa mugabo wawe uzi n'umwamana gacubona ageze ahantu hajya aramuhamagaye kurya nyine urumva yumvise gute? Urumva sheri ntakubeshe je nararyohewe pe ariko je ndazi ko ari byo by'iwawe ko wama wafashije abantu ukundana urukundo n'urw'iwawe naho abandi batabibona ariko je ndabibona kandi arahangana kandi kabisa uba wakoze ikintu kugira ngo ukigereho uba wakoze ushiramo umwete kabisa. Rero ndanezerwa cyane iyo mbonye narabibonye ndavuga ati none nkikubona nyine uhagurutse navuze ati kwere urabemeje babandi baguma bavuga ibyo bavuga batazi urukundo n'urwawe rero genda bizi neza kukundana kandi ukunda no gufasha ariko bamwe ntibabibona ariko kazima abandi babibonye kandi bikabonwa n'abandi mutari kumwe ngaha abahandi aba hafi yawe bakwegereye bafashije badashobora no kubibona. Imana ishimwe rero ko uriya yabatanze ngira ngo n'abandi babirebeyeho bazobibona babikore neza. Hama ikindi kintu cabaye nuko benshi bavuze ko hagiye ahantu nari imberewe niko bavuze. Hama abantu benshi bakunze kuvuga ko usanga uyu muntu yaberewe ari umugore yamwambitse ariko ukuri guhari nuko nagiye nkaguriza ya muza atabyuzi nkagenda ndazijanye atabyuzi. Wabibonye gute mpagurutse muri irya shusho ku mpunzi utari bwabone zishasha wavyakiriye gute ako kanya? Ndazi ko kuberwa ari uko wawe yari yose kwambara mbona kuberewe. You are very smart. Yego kabisa. Okay, ikindi kibazo. Kubona Feri aguhamagaye mutsinzi ry'abantu
imande y'abakiramani imande ndetse sinobavuga dabaheze abastari b'u Rwanda kaza wumva ngo Nduwayo Abel yivoronse aranshikana mu gihugu cy'u Rwanda nta mahera afise nta niki ntafise naho njyama wiyumvise gute aguhamagaye imande y'itsinze ry'abantu ikintu niyumvishemwo nuko navuze ati Imana ishimwe ko nubwo hariho abadashima Imana ishimwe ko hariho abashima je ikintu kimbeshejeho no gukora ineza nkarengana ni benshi nakoreye ibyiza kandi n'ubundi mbana ndabikora nubwo abahimuka ariko hariho n'abibuka nibaza ko Frere biya bintu ndabikora aciye imyaka irenga 10 ariko aka kanya yisebo kunshimira imbere gisinze y'abantu n'imbere y'umupfasoni wiwe mwarabonye ko yaduteguriye icicaro atwakira none aravuga byinshi aravuga uburyo namujanye Kigali aravuga uburyo yaje atamera afise ari genda mufasha byose muri Kigali tukararana mu cyumba kimwe mbere bikaza no kumufasha 2015 agarutse agiye gukora mu Rwanda agashikira kuri ba bantu yakonegiseje we namuhaye nibo yashikiye ko baramufasha rero ni byiza nanda byiteze ko hazogira igihe agashima kimwe nuko nabandi mfasha bagahura isi kabahindura ni nkuko izongera kabahindura bakabona ko bakoze amakosa bagashima canke batanashimye bagashima Imana yo mu ijuru kuko ndazi mu mutima muri bo babaze tujya mu ntakabikira rero igikuru burya ni mu mutima ujya umuntu azo kuvuga nabi ariko mu mutima azi neza ko umeze neza nta je ndabizi niyo mpamvu kenshi umuntu avuga ngo roho yakotema burya ugiye mu mutima w'umuntu usanga avuga ibintu rero twebwe ntibishintege yo gukora neza ngo abantu badushima ntibagira iki ntidukora kugira abantu badushime dukora kubera ariko Imana idutegeka Imana idutegeka gukora neza gukorera neza bose tudacaguye kubw'ivyo je nkuri cija mu Imana rinsaba sinkora ico bobo bansaba je sinkora neza kubera aribo babinsaba nkora neza kubera ko ijambo ry'Imana aryo rinsaba sincigana intege nugo mpimukira ntimuza kubandanya nkora iciza kubera ko je ndazi ico aho mariko ndandikisha sinandikisha mu isi ni nayo mpamvu uzabona kenshi umuntu hari kuntu abayeho ukiyumvira mu mbega kubera ko ujya kurya ntushobora kumenya iyo biva hari igihe biva muri ibyo bintu nyene iyo nzira nyene uko mbayeho nyene bikaba ari byo bikwega uko kuntu nyene mbayeho nako uko kuntu mbaho mu buzima ari ukubera bya bintu ngenda nkora ya neza ngenda nkora kora neza wigendera ntuzoshimwa n'abantu ariko Imana itaburi kwibigenza izomenya ingene bikora rero je naranezerewe cyane kandi ubona birahimbaye gushimwa imbere y'abastari nk'abari abo mu Rwanda babamenya bande biraryoshe cyane umwe mu bakinyi abo mu Rwanda bahavu yarakwishimiye kandi na Frere arongera arakwishimira hari akantu mwadutekereye nka twega abarundi hari bishasha muzo tuzanira kimwe gusa gihari nuko turiko turavugana ari amaproject dushaka gukorana mu minsi iri imbere ngaha mu Burundi canke no muri Tanzania ariko turindiriye kwanza tubanze turabe ko bikunda ko baza muri vacances nko twabisezeranye hanyuma nibaza akazi barakazi motocini rero ibiganiro cyahari ukuntu tuzokorana kuko bajya n'abantu nuvuga tumuryango umwe rero bahavuna ari kureka kunyishimira mubwira namuzaniye umugabo man abagabo urazi ko bagoye bazinje ni baki none namuzaniye umugabo ariko ubura kunshimira niyo mpamvu rikanya avuga wow merci you are amazing sinzi niba God bless you bahavuna ko yaguma avuga wow uri umugabo avuze akantu gusa God bless you kandi rero biko biravuga n'umuntu asa neza kujya yo cha ubumengo bijemo n'izindi imbaraga nye yaravuga wawe ukumva nyene wawe umengo si wawe yiwanje yego shakora neza wigendera ibindi kweri bizikora kuko sinanzi ko muri iyi myaka 10 ninga hariho Frere yonshimiye kandi sinanzi ko Frere Imana umuhezagira muri rya nzira akagira hajya kuko n'umuntu akomeye mu Rwanda monshera muri ibi bikorwa bya industry mu Rwanda Frere ari imbere arayoboye anyway ego Frere arakomeye mu gihugu cy'u Rwanda tutandukanye tugiye kuri Empire kwa Kiramani yarakwakiriye neza yavuze yuko mufitanye amaproje menshi hagati ya wewe na Mimi ngo mufitanye amaproje menshi ayo maproje tuyitege ryari tuzotanga kubona iyo filme ryari yo bari serie bari full movie cyo bimeze gute proje ya Kiramani nibaza ko
jewe sinoyivuga ko kubera ko ni ibikorwa bya Kiramani arafise projet ashaka gukorana n'abarundi ba Mimi ba Kadola Vert na jewe rero kubw'ivyo sinovuga ngo nejo ni hirya yejo wewe ubwiwe kuko niho singina bitegura urazi ko gutegura cinema atari ikintu cyoroshe uburyo iki ushaka kubitegura ariko ugasanga birase canke birakevye rero kubw'ivyo wewe bazotumenyesha ariko igikuru nkuko babibonye urabona ko ari umuntu uvuga turi umwe turi umuryango turabagenzi yavuze yuko twamenye kuva kera turi inshuti kuva kera ndetse twarashoboye no gukorana aragasere kanje yakinyemwe rero n'ubu ubumwe burabandanya Kiramani n'umuntu wanje novuga n'abandi bakinyi bo mu Rwanda benshi n'abantu banje ngira barabonye bamenya duhuye ko ari brother ibintu mwe nivyo je nibaza ko abanyarwanda n'abarundi musanzwe turabavukanye ko tuvuga ururimi rumwe twirinze ibindi byo dutandukanya twe turi umwe twebwe turi muri industry dukora sinema dukina filime ibindi ntitubijamo filime nayo ni uguhanura mu mibereho y'abantu kandi nibutse neza Kiramani yaragushimiye sinzi ko coba ari private ari mu bantu b'abarundi ashimira cyane sinzi ko woba waramufashije nawe kuva A0 kuko yaravuze neza ko hariyo seri wigeze kumufasha nta mahera yaguhaye nta niki donc ni wa mutima wo kwitanga yo seri ari Kiramani ari muri babantu wazamuye Kiramani sio ngo ari muri siyo system yashatse kuvugamo siyo system yashatse kuvugamo ubwo yashatse kuvuga ko twamenyanye kuva kera gufashanya kuva kera kuva nuvuga atara akiri mushasha muri industry twamenyanye kera mu ncamake rero yashatse kuvuga ko dukorana byinshi tuzinanye kuva kera ubucuti buri hagati ya G5 Production na Truafa Company nivyo yibishasha mu tuzaniye ubu nyene nakabanga muri yo project ko narabonye amahari y'amafoto hari foto nabonye isirike kuri page ya Nolask bona wo ukora acting yoba ari filme shasha cyane yoba ari urugo kuko twarabonye scene wakinye mu rugo yoba ari filme urugo cyane yoba ari filme shasha mwaje muduteguriye oya twarashoboye gukora igikorwa mu Rwanda n'abafani na Nolask mu minsi mikeya turabereka ibikorwa mu nk'uko tusanzwe tuvyerekana ubu reka turi kubivuga ko cyane ariko mu minsi tariki nyinshi bazobona coming soon bazobona amakava twarakoze igikorwa gusa kandi abafana bari babiteze n'igishika kinini twarakoze igikorwa cya fani mbere haro nivyo twatangiye gukora navyo vyiwanje nyine urumva rero mu minsi iri imbere bitege filime hagati yanje ya G5 Production na Minatua sezera abafana ba G5 Media babwire big up babandanye badukurikirana kandi hariyo ayandi ma surprise menshi ama content menshi bumesha hagati ya Truafa na G5 Media Production. Ikintu nobwira abafana nuko boguma baduba hafi jewe na Fani canke jewe na Truafa G5 Company na Truafa tugiye kubakorera ibintu byinshi bikorwa byinshi amasinema menshi surprise bazitege zirahari ubu turi mu kazi nta ngorane hagati yacu ubu turiko turakora niyo mpamvu no ngaha twaje gushima gusangira gushima uburyo urugendo rwagenze n'uburyo ibikorwa byakoretse kandi tunavugana uburyo tugiye kubandanya n'ibindi kubw'ivyo rero mugira amasabone kuri G5 Media kuri Abel Ndwaye Official kuri Truafa Company kuri Solution Coop mugira amasabone kuri African TV ni TV yaduherekeje dukorana twagiye tujanye hariye mu Rwanda mugire sabone kuri African TV musho no kuraba ibikorwa twakoreye yo mu Rwanda kuko nka byose niho biri hama rero mu Rwanda y'indishirikira twiyemeje gukora no kubashikana ku bikorwa byinshi amikini ni uko mu bikorwa byinshi tugiye gukora ni benshi bamwe banyishuje madamu ngo garuke muri sinema je ndibaza yuko ubu mugiye uzoza muri Rwanda cyane cyane ngo mubyemeye akajambo kamwe ku bafana abafana bacu ndabakunda ndabizi ko mudukunda murindire mwihanganye ibikorwa biri ngaho hafi birimo birabashikira sawa okay merci ciao ciao ciao
yes musigare rero mwebwe mwese mwakoze kudukurikirana gira subscribe hama kandi musharinge ibiganiro byo kuri G5 Media please menshi kuri Ben Nduwayo muri 3 fois kwa Fanny Lavine no kuri African TV asante sana.